Ishirahamwe Kit Hub mu mfunyapfunya y'ururimi rw'icongereza ribicishije mu gisata cayo ca FemDev riko rirakoresha inyigisho ku rwaruka rw'abigeme bakurikiranye ivyigwa by'ubuhinga. Izo nyigisho zikazomara ikiringo c'amezi 3. Duhikaze Joli Dasen arongoye igisata FemDevelopers asigura intumbero y'iryo shirahamwe uyu munsi no muri kazoza. Mu ntumbero FemDev yihaye yo guhimiriza abana b'abigeme kuza mu myuga yitiriwe abahungu nka informatique, FemDev yarateguye inyigisho zoba mu kiringo c'amezi 3 yo kwigisha abana b'abakobwa amalangaje agezweho akoreshwa cyane muri programmation ku buryo nabo mu mpera y'izo nyigisho bazoba bafise amanotion bamaze kugira bashobore kwigisha n'abandi cyane bo bashobore kugira novuga ngo nk'amasite web canke ama-application baproposa ku maserivisi atandukanye ngo ashobore gufasha mu kazi kawe canke mu ntango ya FemDev twahisemo gutangurana n'abasanzwe baraciye muri ico gisata ca informatique haba mu mashure ya kaminuza abamaze kugira ico kaminuza bafise notion de base nibo twatanguranye nabo. Uretse ko kubafasha ubwenge kugira ngo kuko ibintu vya informatique n'ibintu bisaba amahoshershe cane. Uno munsi hashobora kuba hagezweho langage kanaka muri kazoza ugasanga hakoreshwa iyindi. Twere tubigisha amalangage ari yajo akoreshwa kenshi kandi anyaruka cyane muri iki gihe kugira nabo babe yajo bashobore kwigisha abandi nabo nyine bashobore kugira ico bakora. Muri kazoza FemDev ifise umugambi wo guhimiriza abana b'abakobwa bakiri mu mashuri yisumbuye kugira ngo bahurumbire igisata cy'ubuhinga babone nabo ko bashoboye kuvyiga kandi bakabishobora bakanabigira umwuga wabo w'imisi yose. Tuzobasanga ku mashure iwabo aho basanzwe bigira tubasigurire tubereke uburorero bw'abigeme bamaze kugira ico bashitseko ibyo bamaze gukora bigaragara haba hano mu Burundi canke hakurya y'amazi kugira nabo bibakanguriye kubona ko nabo ubwabo bashoboye. Ariko ngo intambamyi ntizibutse. Ingorane kenshi dukunda guhura nazo ni iz'imashini nyabwonko aho dufise nkeyi ugasanga hariho nk'ikayi gatayifise urumva turakenera ibintu by'uburyo bwo kugira umwe wese agire iyo akoresha. Ego ahanini niyo ntambamyi dukunda guhura nayo muri iyo porogaramu. Kandi uravye centre aho iri ni ahantu kure bisaba ko umuntu aronka uburyo bumushikana aho dusanzwe dukorera. Usanga rero biragoye kugira umukobwa umwe umumenye uburyo yoza arakoresha kugira ashike ngaha. Vyoba vyiza urumva mu vyo FemDev yifuza bisaba ko buri mukobwa wese ashobora kuronka bimworoheye uburyo bumushikana ngaha akiga afise ivyo akeneye vyose kandi akaronka surtout abamwigisha babifisemwo ubumenyi babifisemwo experience nk'uko mubizi kurondera abo babigisha kubaronderera ubwo buryo bwo kubashikana aho bigira kubarondera uburyo bwo kubaha izo mashini nyabwonko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi tutarashobora kuronka kuko turacari mu ntango. Abariko bararonka izo nyigisho barashima kunguko bariko barahakura naho nabo nyene badahakana intambamyi bahura nazo. Nishimagizwe Igete na Nsabiyumva Dodo Flora. Gishika ngaha vyarangoye kubera nibona kwanza tene ni FemDevelopers nibaza yuko ari ivy'abadevelopers gusa menga sanze comme baduha amaformation ubikunda birashoboka. Akarusho nabonyeho kambere nuko baduha amaformation meza kandi bakitwigisha neza baduha umwanya n'amatete hari na connection ngaho imeze neza. Akarusho nuko navyo dukunda bimeze. Muri ibi vyigwa dutanguye turafise cyane cyane ikibazo cyo gushika ngaha. Iyi centre iri kure kandi biratugora cyane ibintu by'uburyo byo kwiyunguruza kugira ngo dushobore gushika ngaha. Kandi dufite ngaha hariho benshi badafite imashini rero
kubera centre nayo hari aho usanga ifite dukeyi ugasanga nk'ubu uri kuraba kwa mugenzi wawe nyuma babiri rero ariko biroroshe cyane muri informatike yo ufite imashini y'iwawe uri gukoresha uri gukora wenyine niho cyane cyane batanagusiga usanga uri kurevanwa neza. Duha ikaze agasaba leta n'abandi bagira neza kubafata mu mugongo kuko ngo ntacyo bakwishoboza bonyene. Ubwa mbere tugisaba leta idufashe kuko nabibabwiye turacari mu ntango turafise ingorane nyinshi z'uburyo kugira dushobore gushikana ibikorwa byacu mu ngiro. Tukaba dutumira leta ifashe umwana w'umwigeme bicishije muri FemDev kugira ngo dushobore gushikira abakobwa benshi cyane bashoboka. Turashaka gukwiragira mu ntara zose z'Uburundi, gusa nk'ubu kubera ikibazo c'uburyo turi hano ngaha i Bujumbura gusa, ariko imigambi yacu twifuza no gushikira abari mu ntara zo hagati bose. Ntitwobishobora rero twenyene, leta itadufashe mu mugongo haba ku buryo bw'izo mashini nyabwonko canke kwiyunguruza, ni vyinshi cane dukeneye. Akanya leta turateye n'akamo abofasha bose badutere intege. Turakeneye cyane ko mudushigikira mudufata mu mugongo kuko dufise imigambi myinshi twifuza gushikako, ariko turonka ubufasha ntibizonyaruka nk'uko tuvyifuza. Urumva turahamagariye abo wese afise ico yoterera kudufasha muri FemDev. Ishyirahamwe FemDev rikaba yishimiye ibikorwa by'ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru kuba bwiteguriye guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umwana w'umwigeme mu buhinga, ngo ibyo bikaba bigaragaza ko umwana w'umwigeme ashoboye.